Iyumvire nk'ubu iyo abakuja mu Buganda canke Tanzania canke ahandi hose muri EAC bitasaba kuvunjisha. Numvume ngo hari kibazo twaba tutagifise. Kuva mu 2013 umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC warashizeho umugwi ujeje kwiga no kwerekana uko ibihugu binyamuryango vyoshiraho ifaranga rimwe. Riheze rihurizweko rice ryifashishwa mu bikorwa vyo kudandaza no guhanahana amahera. Mbega none ikijanye no kugira ifaranga rimwe muri EAC kizoba ryari? Niyo nkuru nyamukuru tuza kurabira hamwe no musi. Mwiriwe cane, ni David, nizeye ko mumeze neza mwese. Ivyo bikorwa vyategerezwa kujana no gushiraho ibanki nkuru y'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, kujya habaho ibanki nkuru y'igihugu. Iyo banki y'akarere niyo yobijejwe kugenzura politiki y'ifaranga mu karere hamwe no kubika amafaranga ya za banki nkuru z'ibihugu binyamuryango. Mu 2020 igihe ambasaderi Libera Mfumukeko yari umunyamabanga wa Afrika y'ubuseruko yavuze ko mu 2024 ni kuvuga no mwaka turimo ari iryo faranga rizotangura gukoreshwa. Acavuga kandi ko ikigo kijejwe kwiga ivyikoreshwa ry'ifaranga rimwe arico East African Monetary Institute camaze kwemezwa n'abakuru b'igihugu. Aho rero gushiraho ifaranga rimwe muri EAC vyo kunganira indinganizo zitandukanye zashizweho mu gisata c'ubutunzi muri uyu muryango, harimo guhuza ibikorwa vyo ku mipaka no guteza imbere uburyo bwo guhanahana amafaranga. Mu 2022 umushikiranganje wa Uganda ajejwe ibibazo vya EAC Rebecca Kadaga yagize ati bitarenze umwaka wa 2024 tuzoba twamenye igihugu kizokwakira ikigo gishinzwe ivy'amafaranga. Ico kigo ngo nico kizohinduka banki nkuru ya Afrika y'ubuseruko. Ati twizeye ko niyo vyagenda nkuko bitegekanijwe umwaka wa 2024 uzohera dufise ifaranga rimwe. Kadaga yavuze ko Burundi, Uganda, Tanzania na Kenya arivyo bihugu vyamaze gutanga dosiye zo kwakira ico kigo. Ati uretse ko gukoresha ifaranga rimwe ari inkingi ya gatatu muri zine z'umuryango wa EAC ngo ni ibintu bikenewe cane mu gihe ibihugu vya EAC bitakaza amafaranga menshi. Ivyo navyo bigaterwa no kuva mu gihugu kimwe winjira mu kindi kuko bisaba kuvunjisha kugira winjirana amafaranga y'ico gihugu giyemo. Ico gihe Rose Akol aserukira igihugu ca Uganda muri uyu muryango yavuze ko bahomba amahera agera hafi ku ca gatatu c'amahera bivuye mu kuvunjisha ku mipaka. Akol yavuze ko umugambi wo guhuza amafaranga wagumye ku mpapuro mu gihe ari inkingi ikomeye mu kuja hamwe kwa EAC. Inkingi zibiri mu zigize uyo muryango ziriko zirashigwa mu bikorwa: inkingi yo guhuza imipaka ndetse n'inkingi yo gushiraho isoko rusangi. Ngo umunsi ivyo vyakunze bazokuraho imipaka haba ico bita union douanière, bace bahuza politike z'ibihugu gutyo EAC ciki igihugu kimwe, ico bita union politique. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko muri kino gihe ugizwe n'ibihugu 8 arivyo Burundi, Uganda, Rwanda, Tanzania, Kenya, Sudani y'Epfo, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Somalia. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Ihiganwa yangabire ritunganywa na Yaga ryagarutse ku ncuro ya kabiri. Mu tuno mwaka bipanze gute? Abemerewe kwiyandikisha nuwo wese aba mu Burundi afise imyaka iri hagati ya 10 na 24, nayo impano zizohiganwa no kuririmba, gutwenza, gukora ubukorikori illusion cyangwa gutamba. Kwiyandikisha bizogenda gute? Urungika video y'umunota umwe rudende irimo impano yawe ku numero ya WhatsApp 71 27 27 20. Uwa mbere azoronka kanoti kagera ku miliyoni 7, uwa kabiri aronka miliyoni 5, uwa gatatu aronka 2. Kwiyandikisha vyatanguye kuri uyu wa mbere itariki 10 z'uku kwezi, bizorangira itariki 28 ruheshi nyene. Ubukene bw'ibitoro buriko burabera intambamyi abarovyi mu Rumonge. Ibice birenga 90% vy'amato y'uburovyi ntaja mu kiyaga kurondera amafi. Wigituma ibipe bwa bwato mu rurimi rw'ikirovyi gutacinjira mu mazi ni kubera ubukene bw'igitoro. Kuba rero hari igice kinini c'ubwato butaja kuroba biragira ingaruka ziboneka ku mwimbu w'ifi. N'ibiciro vy'ifi vyamaze kuduga ku rugero runini ku masoko atandukanye.
ngo mbere bamwe muri abo badandaza baramaze no gusubira mu miryango yabo. Umwe mu botsa mu Rumonge yaganiriye na EAC News avuga ko ubu aca ibihumbi 15 kandi yahora aca n'ayarenga ibihumbi 100. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na EAC News, ahanje tuzosubira ejo.